Breeder Boy ndaje kandi inje mabura kandi urabizi byose bisaba kubutegura bigasaba gukora cyane kandi udasinzira kugeza ya amaso agaca atukura umushatsi ugahinduka ugaca uhishira ubu rero ndaje inje kuhaturi kandi urabizi hari icyo shaka jewe kubabwira muri no minsi sigaye nkunda cyane kujyami kugeza yaho data na mama ariho baza kumbyura reka kwama mwicaye ahantu muri ko munganiri muri no minsi mwakaniriye mushaka kushavuri ariko reka mbizeza ati jewe nimwe shubo shaje navyo ingeze bingora ego doko byarakoroheye byaranyoroheye nuwayinkoreye acyambwiye ati ngo ruwa mbere ukoze umuziki ama nugucanye ego bro hariho nk'uwasabye ati kumpromotinga indwi yose gusa promotinga Facebook YouTube ngo promotinga ngo indwi yose 50,000 urumva ayi nkaca ndaba yigora promotinga abandi ba star nyene bamamaye nyumvira ati sinabo nyene babaramuhayo 50,000 cyangwa ni kwa kundi nyene bo baguma bashigikira abageze imbere yo kubanza kuza kwanza baduze hamwe bakiri hasi je cyane nikundira umuririmbyi Fabitozi Fabitozi kweri twarayaga akarambwira ukungene umuziki bimeze kambwira ukungene bikora urumva mugabo hakaba hari nk'abandi nka Melanin Boy nayigeze nyene kumutelefona ndamutelefone arambaza ati urinde ndiko ndamwibwira izina mejeje kumwibwira izina acarakupa Yo what's up my people at the Mambo VIP ladies and gentlemen. So j'espère que vous allez bien, so moi je vais bien. Comme d'habitude devant la caméra, cycle micro de Wagos TV Show, c'est votre fils Khalid the MC ou bien Khalid the Promoter aka la favorite. Tapez bilan dans social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X is the king of the new generation. So family, turabaramukijigwa keca nk'ingiri wivanye naho umwe wese aherereye. Bivanye naho umwe wese akaradukwirikira aherereye abari United States of America, abari Europe, abari United States of Arabic, abari Asia, twabwiye ati turabakunda cyane. So family, ni mu kiganiro cya Super Show tugenda tubazaniramo ibiganiro bigiye bimeze fresh, ibiganiro biri favorites. Raba neza ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa Wagos TV Show kugira ngo dushobora kurongera amakuru ari update ku mwanya. So nkuko mubimenyereye kuri munsi udasanzwe tubazaniye umwe mu banyempano bako barakora cyane muri 257 music industry n'umusora kiri muto bigaragara ko afise impano yo kuririmba kandi kuba dufise uburyo bwo gushobora gushigikira impano zigiye zitandukanye nivyo turiko turakora. So ntabarambiye rero ko ndamuhereza ikaze uwo musora kiri muto mu kiganiro cyacu Super Show ku mazina ni Breeder Boy. Turaguhaye ikaze mu kiganiro Super Show bro. Nanje ndaje niteguye urameze fresh Breeder Boy. Yego neza. Yeah, so urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abakunzi bo muziki ndundi, uramutsa n'abakunzi biterambere muri rusange. Yeah. Ndabaramukije cyane. Hama Jenny to Breeder Boy. Shasta ashobora kunyita Irakoze Brice kariyo mazina yanje. So ni Breeder Boy umaze kugaragara muri 257 music industry. Nigari Breeder Boy yabonye ko afise impano yo kuririmba. Hari umunsi wa mbere wabonye ko ufise talent yo kuririmba. Bega Breeder Boy hari ryari 2020 hari ryari vyagenze gute wari hehe kugira ubona ati cyenda so talent yo kuririmba? Nari muhira nicaye ndiko ndumviriza umuziki wa We Love Music na Kiriku ndiko ndawumviza kungena umeze cyafata ingoma yawo ndahindura remix amajambo yabo shama amajambo yiwanje. Donc wahinduye ingoma uyikora remix. Ego uza kubona mu nyuma yo kwifise impano yo kuririmba. Ucudecida kuba umuririmbyi. Ego mbega Breeder Boy abahe avuka hehe mbega amazina nyakuri ya Breeder Boy naya? Jewe mba mu Buterere mugana avukiye mu Cibitoki. Mazina yanje y'ukuri nitwa Brice Irakoze. Brice Irakoze wavukiye mu Cibitoki cya Rugombo canke mu Cibitoki? Mu Cibitoki. Mu Cibitoki. Okay. Mu nyuma biza kuvamwo Breeder Boy. Kubera ki wahisemo kwitwize na Breeder Boy? Breeder Boy urumva Breeder Boy ni story ndende umviseho yavuye
kubera Brida Boy iva kuri kwizina Brice Yeah. dana ikava kuri Darlene mushikanje. Darlene mushiki wawe. Mbega mushiki wawe yajemwo gute mwizina Brida Boy? Yajemo gute kubera tuvukana turi abana 9 kuri papa muga kuri mama tuvukana turi babiri. Je no mushikanje. Of course. Kwera mama wanje rero nawe nigeze mbona ndamuzi ku ifoto. Nakuze bamunyereka ku ifoto rero nakuze mbona mushikanje umenga niwe mama wanje. Of course. Ya donc mushiki wawe no yagiye arakuba hafi mu bintu bye bitandukanye muri bina biriya. Ego. Ya so kwa akajamba kamwe rero kuri sister wawe nko kumushimira nka sister wawe ku bintu byinshi yoba yaragukoreye kuva ukiri umwana Brida Boy. Mugira thanks sana. Ya. Ego. Ahari hose yobawe. Ya so ni Brida Boy umaze kugaragara neza muri 257 music industry. Sibyo? Muri kano kanya urumuririmbyi. Kandi Brida Boy ukicinjira muri bino bintu byo kuririmba mbega hari umuntu yo baraguhenze uje mu bintu by'umuziki cyane ni wowe nyine wisupiye kujya mu muziki. Nta muntu yamenze. Jeje nyene. Ego. Wowe nyine wafashe decision ko ushobora kumuririmbya. Ego. Ya mbega Brida Boy kubera iki wahisemo kujya kuririmba kandi tuzi ko talent ni nyinshi. Wari kujya gukina football, wari kujya gukina amasinema ariko Brida Boy wahisemo kuririmba kubera iki? Sije nabisemwo. Sije nabisemwo kuko jewe nari mfise impano nyinshi. Nari mfise impano yo gutamba ukina umupira, rije nahisemwo yo gukina umupira. Mugabo nyuma mbona yoyo nishoboye kunyakira. Of course. Niho naciye nkora rero y'umuziki yaciye nyifatira. Of course. Wowe talent yo gukina football yarakwanze. Ego. Ariko warutse talent yo gukina umupira. Ego. Umuziki urakwikundira. Ucumukira mu muziki. Ego. So ugerageje kuraba mu muziki ndundi. Ugerageje kuraba mu muziki ndundi nabahe ba artiste wagiye wibaza ko wowe mu kuririmba nabahe ba artiste bakwenspira sana. Uvuga ati jewe vraiment aba artiste ndabakunda sana. Artiste nkunda cyane hariho Trezo na Happy Boy. Hamwe na Fabitozi. Nibo baririnze ukunda muri 257 music industry. So niziye korabo zawe zindoto Brida Boy wifuza n'abari baririmbye wifuza kuzokorana nabo abaririmbye bashobora kuba abaririmbye b'abarundi bashobora kuba abaririmbye atari abarundi n'abahe Brida Boy korabo nanyine kuzokorana nayo nanyine gukora korabo na B-Face on the floor. Ego. Kwera ki B-Face on the floor? Kwera numvise iyo ababyeyi banje bose baturuka ari mu Kayanza mamanje akomoka yo nyene imatongo. Urumva mu Kayanza ko ba B-Face. Ego. Rero minsi yose muri vacances niyo mba nagiyeyo. Uba wagiye mu Kayanza? Nagiye nce numva renda mukunze B-Face. Of course. Ya hama collabo ku ruhandi nta myigeme mu Burundi ufuza kuzoririmbana nawe narige tubona ko abigimye b'abarundi nabanye bako barabyifatamwe fresh mu muziki ndundi. Owe nifuza tuzosorana nawe. Vania Ice. Mugabo sinzi ko bishobora gukunda kwera orana ari kuri level ya kure janje ndiyo hasi. Ari kuri level ya kure ariko nawe nyine kugeragere kuri level ageze ko yahereye hasi. Sibyo? Nuvuga nawe wewe uzokura ugere ku yindi level. Bongo. Ego. No kuvuga nta kintu kidashoboka, bro. So ni Brida Boy muri kano kanya ubarizwa muri 257 music industry. Sibyo? Ego. Mbega Brida Boy kugira ngo ibikorwa byawe bishobore kubandanya neza kugira ngo ushobore kugera ku ndoto ziwawe. Hari ndoto wifuza gushika ku Brida Boy. Ego. Mbega uko guki kubakunze b'umuziki ndundi kuko guki kubakunze biterambere kugira ngo bashobore kugushigikira wewe uzushike kuri zinge ndoto ziwawe wifuza gushika. Jewe kino babwira nuko boja kuri page ya YouTube bagafyonda subscribe Instagram, Facebook, TikTok. Mbega kuri zo platforms zose bazogusanga ko ni ku mazina Brida Boy cyane. Ni Brida Boy. So mu bisanzwe family mashobora kuja ku rubuga rwa Brida Boy kuri platforms Facebook, IG, YouTube, TikTok. Mugashobora gushigikira n'umwana w'igihugu mu kugira subscribe. Umuntu yaje kuri YouTube akagira subscribe ku rubuga rwawe azoba karagusupportinga Brida Boy. Ego. Nyagira partage azoba karagufasha kugeza ibikorwa byawe kure. Bongo. Ego. Mbega Brida Boy yoba afise inguvu zikuzimushigikira mu bikorwa byo bya misi yose. Mu kuja gukora umuziki bigutwara uburyo bigenda gute?
hari umuntu yaba gushigikira canke wowe ni wipambanira uri totomoya ni jewe nyene ntotomoya nta undi nyuma nije nifasha kiretse gusa hariyo abajama nyene kurya usanga twaragize groupe y'abagenzi b'abaririmbyi twavuga ati reka twegerane dukorere hamwe umwe ashatse gukora igikorwa tuzuze turamuterera na indi source mfise iri nyuma yanje donc mu bisanzwe Breather Boy urifuza support urifuza abantu bashobora kugushigikira mu bikorwa vyawe ego none nko bashaka gushigikira Breather Boy mushigikira gute ufasha yo guha amafaranga akaja muri studio canke gukora clip canke uri woba afise ability yo kugufasha yo gushira muri management ego je mbona bonshira muri management bo gushira muri management amabaka ku managinga ego so ni Breather Boy umaze gushira hanze indirimbo yiwawe indirimbo yiwawe emeze fresh bigaragara ko waritanze kugira ngo ushobore gukora isonga yawe wishire kuri kuvuga rwa YouTube so tukiri ngaho nyene urashobora kutugirira aga freestyle kindirimbo yawe emeze fresh kugira ngo ushobore kuryohera abakunzi bawe n'abakozi mu muziki ndundi Breather Boy let's go Breather Boy ndaje kandi inje mabura kandi urabizi byose bisaba kubutegura bigasaba gukora cyane kandi udasinzira kugeza ya amaso agaca atukura umushatsi ugahinduka ugaca uhishira ubu rero ndaje inje kuhaturi kandi urabizi hari ico shaka jewe kubabwira muri no minsi sigaye nkunda cyane kuryamira kugeza yaho data na mama ariho baza kumbyura reka kwama mwicaye ahantu muri ko munganiri muri no minsi mwakaniriye mushaka kushavuri ariko reka mbizeza ati jewe nimwe shobora. Wow, thank you so much. Take 5. This is Breather Boy. Numwana kiri muto afise impano yo kuririmba family. Murashobora kuja ku rubuga rwa YouTube mugashobora kuraba ibikorwa vyiwe. Ndashobora kubona neza na neza ko umwana ashoboye. Umwana rakeneye support. Abafise uburyo n'umutima wo gufasha marashobora gushigikira no musore agashobora gukora ibikorwa vyemeze fresh. So indirimbo ndaje umaze gushira hanze nuvuga ko iri mu mudiho wa rapongo. Ego. So mwaje majambo Breather Boy n'umuraperi canke style zose arakubita. Ni style zose. Style zose. Ariko mikano kanya washimye kubanza gushira hanze umudiho wa rap. Ego. Yeah. Of course. Ni indirimbo ndaje umaze gushira hanze mbega inspiration yo kuririmba indirimbo ya ndaje yavuye kubera iki wimvi wahisemo kuririmba ndaje kubera iki indirimbo wahise ndaje impamvu nahise ndaje kubera ari inango ariyo nayo ngitangura ariyo akaba ariyo song yanje ya mbere niyo mpamvu ncinda itandaje ku buryo abayumva bose bumve ko ari ya mbere ariyo nyinja muri industry bumve ko uje bavyumve ko Breather Boy uraje kandi rero kuntu uje rero barabe neza ko song ya kabiri shobora kugira gute shobora kwica abantu wo ngo Breather Boy song ya kabiri yasohotse gusa yoyo ntiyashika kuri YouTube kubera ukungene habuze nyene uburyo bwo gusohora clip twayisohoye turi batatu twace tubanza kwanza kuba turayihagaritse mu kwera uburyo donc indirimbo ikurikira ndaje yo muri The Breather Boy ni collabo. Yego. Ni collabo bashobora gukorana n'abandi baririmbyi babiri. So mbega ni zihe challenge wagiye uhora nazo uriko urakora record y'indirimbo ndaje? Ibintu vyagiye bikugora nibihe bintu nyene waravyagiye biba challenge nibi? Shaje navyo ngeze bingora. Ego. Donc wowe vyarakoroheye? Byaranyoroheye. Nuwayinkore yacambye ati ngo ruwa mbere ukoze umuziki ama nugucange. Ego. Bro. So none abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Breather Boy bitege ikinyuma y'indirimbo ndaje. Abitege ikindi gikogwa. Umuziki witwa No Love. Umuziki witwa No Love. Ego. Mbega umuziki witwa No Love uzoba uri muri style yi azoba ari R&B, azoba ari hip hop, azoba ari rap, uzoba ameze gute? Uzoba uri mu mudiho wa amapiano. Amapiano. Ego. Inyuma ya rap Breather Boy yutuzanire indi song ihinyanye mu mudiho w'amapiano. Ego. Aho rero ni ryari ingoma izoshobora gushaka ku rubuga rwa Breather Boy? Sindamenye igihe kubera sishobora kwipangira igihe kwa uburyo sikirenga. Donc uburyo nibwo bugoma ari challenge. Ego. Uburyo nibwo bugoma ari challenge. So mbega Breather Boy
mbega umuntu niyaje ku rubuga rwawe akagira subscribe akagira partage ijya si support ego support ijya ni support abagize neza cyane of course kandi umuntu niyagusengera brother boy niyagusabira igisabisho ku Mana igende bazani support ego sivyo igende bazani support ya mbega brother boy yibona hehe mu myaka iri imbere yibona hehe ku rugero rumeze gute mu myaka iri imbere mu muziki ndundi mu myaka iri imbere ndabona yuko noba ngeze kure umuryango wanje ndawubashijeho neza kwera impano yanje of course donc mu misiri imbere brother boy uribona urundi muntu waramaze kugira hits waramaze gufata karere uririmba imiziki ikagera kure umuziki ugashobora kugutungira umuryango ego yeah so ni brother boy umaze kutubwira yuko wavukiye mu Cibitoke ego yeah kandi brother boy uri umurundi ego mbega umaze gushira hanze indirimbo yawe wisendaje mbega indirimbo yakiriwe gute indirimbo yarakiriwe neza nko kwavyifuza oya si cyane kubera na abantu benshi baragira support yeah rumva iracyari hasi gose donc nterashika ku rugero brother boy wifuza oya sasa ari kugira ngo indirimbo ndaje brother boy ishobore kugera ku rugero brother boy yifuza canke ku rugero rushimishije mbega ho kuguki brother boy mu bakonzi b'umuziki ndundi n'abakonzi biterambere bokora like na share kugira bayihe n'abandi kugira igikorwa kione gutembera donc bagira ama partage menshi kugira ngo bashobore kwipartaginga igere kure hamwe na comment baje no kuri YouTube ego bashobore kwiraba indirimbo yiwawe kugira ngo bashobore kugufasha kugira gute bashobore kugufasha gushika kure ego suko brother boy yes. So imbere ko turangiza ikiganiro cyacu brother boy nihe message ugenda udatanze hari byinshi wifuza kubwira abakunzi biwawe hari byinshi wifuza kubwira abakunzi biterambere urashobora kubivuga brother boy jambo ndafitiye shobora kubaha na cyane ku bantu baba MC ku maradiyo amwe koza abajournaliste bagiye batandukanya mu bisanzwe nosaba yuko boza barashigikira imiziki ndundi na cyane abanyempano nka twege tuba tukiri hasi tuba tukiza bakadushigikira kubera hariyo ahantu ku radio kanaka shobora kuvuga ati ebanje ndi umunyempano ashaka mushigikire mumvizi igikorwa canje bakavuga ati ebara ngo kugira kwaza tugushigikire banza utanga akantu ibyo rero muga rero nubundi wagenda kuraba ugasanga bakwavuza iz'abanyamahanga ukiyumvira abanyamahanga baje gutanga akantu ryari so ico kintu rero je kirambabaza cyane umva je rero umva nashaka umujournaliste hari wose abe yumva gushigikira umuziki ndundi ko nanyene n'umurundi ashigikire bene wabo urajije kuvuga abajournaliste yego icyo usaba ko abajournaliste mbega kuba promoters naho bimeze gute promoter aba promoter baratandukanye si bose usanga bemera gupromotinga urumva benshi bakora bivanye naho ugeze hariho nk'uwasabye ati kumpromotinga indwi yose gusa promotinga Facebook YouTube ngo promotinga ngo indwi yose 50,000 urumva ayi nkaca ndaba yigora promotinga abandi ba star nyene bamamaye nyumvira ati sinabo nyene babaramuhaye 50,000 cyangwa ni kwa kundi nyene bo baguma bashigikira abageze imbere yo kubanza kuza kwanza baduze bamwe bakiri hasi donc nuko akamo kiwawe nuko kuba promoters nuko ba journaliste nuko bogira iki boshiramo effort basi ego bakaza baragira iki bakaza
bararihisha izo noti sometime ariko Ego. undi mwanya umwe baraba ati reka turatanga support kuko nitwo ko turashira amafaranga imbere misi yose ego irya amafaranga c'est vrai arakenewe ariko ashobora kubona umwana umupeta afise talent kavuga tugiye mupeta kandi namusupporting basi kidogo nubwo bitaba by'imihe byose kuko ushobora kumushigikira umunsi umwe ibiri ntazobora avantage ego ntazobora evolution niyo support azoba ariko aratanga ego so mwende majambo nuko Brother Boy wagombye kubivuga suko ego so none ugerageje kuraba umubano hagati y'abaririmbyi ugerageje kuraba umubano hagati y'abaririmbyi hagati y'abana bimeze gute abaririmbyi ese baba bakundana abaririmbyi barashigikirana bimeze gute abaririmbyi bakiri bato abaririmbyi bakuru barashigikira abaririmbyi batonya bimeze gute abaririmbyi bakuru ni sindabibona yuko babashigikira abaririmbyi batoya je cyane cyane nikundira umuririmbyi Fabitozi Fabitozi kweri twarayaga akarambwira ukungene umuziki bimeze kambwira ukungene bikora urumva mugabo hakaba hari nk'abandi nka Melanin Boy Melanin Boy nayigeze nyene kumutelefona ndamutelefone arambaza ati urinde ndiko ndamwibwira izina mejeje kumwibwira izina acarakupa ego Melanin Boy waramutelefone arakwitaba ego arakubaza turiye nde ego ngize ati ndi Brother Boy mba wavuze Brother Boy cyangwa wavuze iryo zina rindi navuze Brother Boy acara gukupira ego ese wewe waza ko yagukupiye kubera iki kubera nyene bavuga ati aba niba bandi adutesha umwanya kwa tuba tukiri no hasi tuba turi ku level yabo banadusuzugura cyane of course ego sasa akamo rero akamo kubaririmbyi bameze nkuko wewe batera akamo kameze gute ubagira ati yuko umu artiste wese ahari hose baba kwiye kumubona nkabo ko bafise imana imwe apana kuca bamusuzugura ngo nuko akiri hasi bakamwumviriza ikibazo ciwe akakumviriza ikibazo ciwawe kama bikunda kigufasha akigufashe kama bidakunda kubwira ati cyo kibazo ntigikunda kugufasha kenshi abaririmbyi bikeka yuko umuntu wese abahamagaye mu kwa cyane cyane akunda kuvyumva ku bafana umufana ronde umuririmbyi kenshi acamucoresha nico kenshi abaririmbyi bakwepa ko nabibonye umunsi bagenda gukina match mu Ngagara abaririmbyi barakwepa cyane abafana kwa batinya ngo kuba wacoresha naryohewe no na Trezo yaremeye aranganirisha arambwiye ati wewe uzondungikire iyo ndirimbo yawe kuri Instagram ndamurondera ndayimurungikira muganyinshi naho ndabona ego peut-être kongera azohava kwishura ngera message yawe ntarayishikira ego so Brother Boy mu kurangiza ikiganiro cy'iwacu urashobora gusezera abakunzi b'umuziki ndundi usezera n'abakunzi ba Wago TV show okay ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye kano kanya ushika muri umwe tukiri ngaha nabagira nabasezera ku kiganiro cyagenze neza so sinumva nta kintu urenzako ego so thank you so much ndagushimira Brother Boy twabanye neza ndagutekerera impanuro ndagutegerera impanuro zivuga gute Brother Boy ntuducike intege muri bino bintu bya music kubera ko music ni urugendo rurerure sana kandi rusabe ingufu nyinshi ego sibyo ifu gukora cyane yes ukora cyane ube hambo uce bugufi one day ibintu biba bizokwikora kuko umugisha w'umuntu ni webwa bro ego kandi wewe nimba utarashika kuri step utaratera imbere we ni kuvuga umusi wawe ntiurashika nimba utaraja hit umusi wawe ntiurashika ariko we musi wawe urahari wo kuba hit ego kuri ubwo rero no gukora cyane nuzushike intege kuko ucitse intege ibintu byose biba bipfuye ego ati thank you so much so family uko mwayibonye ni Brother Boy twabanye n'umusi mu kiganiro cyacu super show n'umusore akiri mutafise impano yo kuririmba ushaka gushigikira Brother Boy urashobora kumurondera agashobora kumushigikira urashobora kuja kuri platform ziziwe yabivuze ku mazina ni Brother Boy bashobora kumushigikira kuraba ibikorwa vyiwe kamufasha kugira amapartage kugira ngo ushobore kumufasha kwagura imbibe. This is Wago TV show avec Carl the MC Shona show. Shout out to behind camera Crema Pro
niwe kudufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza ameze fresh. Twebwe ati love you so much, see you later, hasta la vista.